mumenye yuko ikigwanisho satani nyamukuru asigaranye nukubuza abantu gukorera hamwe kurushamwe ibice ego ikigwanisho satani asigaranye muri kominote no mu mashengero je sinansa amashengero kutaba simvuze ngo ishengero ribe rimwe oyaye ariko kandi urabe ivyo bice muri ko muragabura mu vy'ukuri birakenewe hari ico bitwungura hari ico biriko biratwungura ni usanga amashengero imyizerere imwe amakorasi amwe inyigisho zimwe none ariko ntimushobore kuja mutandukaniye he none ko atashengero nzitazotera muzokumvikana kuri vyose nta shengero muzokumvikana muri vyose ntuhave wibaza ngo ntibazi ico bakoze abajejo systeme barazi ico bakoze barazi ko bayimye umuvyeyi ijambo baratwiciye abana nimba batwiciye abana batwiciye akazoza ico dukwiye kukimenya twere dukwiye guca tumenya guhindura umukenyoro aba bana twicane nabo tubabwire kera twarategeka ino ntidutegeka ariko wabishizeho ntuwave wibaza ngo nawe akwipfuriza neza tuganire nabo tubereke emera tuganire nk'abajama basi sinzogutera igitsura tuganire nabo bano bana kuko abavyeyi nabo baciye biranda nubundi turavuga ntibumva kandi nanje mba niruhiye mvuye ku mashifti baca bararekerana abavyeyi barekeranye kandi ari go ruganda rw'umuryango youth crime zotegezwa kuduga kuko umusore acatangura kwironderera inzira ziwe zo kwishura ibibazo byinshi afise uwo baza abana bubaka babigisha inyigisho z'ubukumanya ngana gute kuko turazinanye ngaho mwanya harahandi bumva ngo babigisha amezi nk'atandatu ariko hani wacu sinzi ko biba oya aha n'indwi zitatu Lena yo gutwara imodoka niyo biga umwanya muremure ariko ntibamenye ko umugore agoye kurusha imodoka cyangwa umugabo agoye umugabo we waruta indege umugabo aruta indege kuko umugabo yamenyereye yuko mvuze mvuze muri Afrika ugaca muzana ngaha avuze abatanze commentaire hariho kuvuga akaba ari itegeko no kuvuga gusa akaba ari commentaire ni comment abantu bagiye kuvyiyumvira ko nibisanzwe n'umwana ako kantu ndakandi ni commentaire n'umwana nta gutegeka ni commentaire mwana ubona guta amasaha yo kuja kuryama ni commentaire Nshuti namwe bakunzi mukurikira ibiganiro bica ku rubuga rwacu The Story Room TV turabaramukije turabatahije cyane twongeye kubipfuriza amahoro y'Imana dutanga uyu mwaka mushasha umwaka 2024 warangiye dutanga uyu mwaka mushasha ariko kandi umwaka mushasha n'ibintu bishasha mwari mumenyereye kumona nkunda kuba ndi mu gisagara ca Adelaide ariko uno munsi natembereye nafashe ibirere byose ndavyoga ndabimara ubu ngeze Brisbane rero maze kuhashika ikintu ca mbere no kuvugana na Serugo ubu turi kumwe ni Serugo niwe mukuru w'abarundi bose nta wundi murundi numwe nemerewe kuvugisha ntabanje kuvugisha kizigenza wabo sivyo ga nyako wa Desire wabikoze neza urazi kubaha inzego rero nageze hano gizene kangende kwa president ndamuramutse ndamutashe numvire ko igihugu kimeze neza hanyuma niyambira ko bimeze neza nkomeze ambwiye ko bitameze neza naho basi ndabinyene nokoresha indi mikenyuro muri ivyo rero hano muri Queensland turamahoro turashima Imana umwaka twawutanguye neza ego umwaka urangiye wadusigiye iki harimo byinshi hari ivyo wadusigiye nk'imvune ariko kandi waradusigiye n'akabando ko kwiyandaza kugira ngo dushike muri uyu mwaka mushasha 2025 kuvyo turashima Imana ko vyari biri kose ariko twizeye ko bizoba vyiza kurusha muri uyu mwaka mushasha buya nk'umuyobozi iyo umwaka utanguye ego aba yiyumvira iki nibiki biba biri mu mutwe wiwe cyane bo kimwe mu bintu tuvuga ko mwaka wagenze neza niyo urangiye uko vyogenda kose urangiye mu gihumeka umwuka bazima abari mwiza abari vyiza ariko mu ntango z'umwaka haba hariho imigambi mushira mu ngiro mu ntango y'umwaka mukiha intego yuko
muzomenya ko mwakoze neza muri uwo mwaka urangiye iyo migambi mwayiranguye. Ico gihe haba hari inkomezi nshasha, haba hari imbono nshasha zizananye n'umwaka mushasha. Ego. Imbere yuko dukomeza ikiganiro twagomba gukangurira abantu bari mu gisagara ca Adelaide kuja gusumira kwa Dume JJ Mini Market. Ni African shop nziza cyane irimwo ibifungurwa byose ubukeneye, harimwo ibifungurwa byose, harimwo ubugari bwiza bw'ububamo bw'ubuswage, harimwo imikeke ikaranze, imikeke mibisi, indagara, hariho imiceri, hariho amavuta y'ikigazi, hariho ibintu byinshi cyane ushobora kuba wokenera gukoresha mu gikoni cyawe. Turabwira kandi abantu bariko bagenda mu gihugu cy'u Burundi gufata uburuhuko yuko dushobora kubafasha kubona maison de passage, inzu yo kubamwo igihe gito kandi ku mafaranga make cyane. Iyo ukeneye naho uburyo bwo kuyunguruza naho nyine turashobora kugufasha, tukakwereka imodoka zizimbutse ushobora gukoresha mu gihe gito ushobora kuba ubaye mu Burundi. Abantu bafite abantu bagendana ubumuga muri hano muri Australia mwiture Adorable Home Care bashobora kubafasha kubasabira imfashanyo muri leta, mbere n'umugwayi wanyu bakanabafasha kumwitaho, ibintu bigakomeza kugenda neza cyane. Turi kumwe rero na Desire karagaciyemwo, ariko reka dutangura ikiganiro twibarire atubwire n'ibyo asanzwe akorera hano muri kino gisagara ca Brisbane, hanyuma dukomeze tuganire akanya gatoyi gusa, hanyuma turabine biza kugenda. Murakoze neza cyane umukozi w'Imana Albert, kandi ndagushimiye cyane ku karyo muduhaye kugira ngo tuganirire kuri no media yanyu. Nizere yuko abasanzwe bayikurikirana ari akaryo keza ko kugira ngo nabo tubatashe. Ego turabashimira ako karyo rero. Amazina yanje ni Desire Ntahiraja, ndi umushinga ntahe, mfise umupaso n'umwe n'abana batandatu. Ego nsanzwe ndi umukozi w'Imana, ariko kandi ndi umurongozi wa community y'Abarundi ngaha muri Queensland. Ego umukozi w'Imana mu rusengero. Ni umukozi w'Imana mu rusengero, kongera ukayobora na community y'Abarundi hano muri Queensland. Ego ukongera ukaba n'umukunzi w'umupira w'amaguru. Ego Manchester United. Abakozi ba Manchester United tuvyumva kumwe, namwe mutayikunda ntaco bizoba biraza. Ariko Manchester United bihagaze nabi muri no minsi. None gayemwe ko ari byo banga twarahiriye. N'umwana avuye hariya mu gijiji araza akabakubita. Itararenga ntawo ritera ingata ntitwihebura. Mu minsi Manchester City duheruka kubamerera nabi. Hari gihe rero usanga birageze neza. Basi murabyumva turi kumwe na Desire umaze igihe ngani cyurongoye community yacu y'Abarundi hano. Uyu no mwaka wa gatanu na ninje muri ano mabanga mu mwaka wa 2000 utugiye kugira muri no mwaka wa 2000 mwaka wa 2020 niho nafasha no mabanga. Tukaba tugiye gushika mu myaka 5. Ego birabonekana yuko ibikorwa mu bikora neza, Abarundi barabizeye gushika igihe kingana uko cyose. Turagerageza ugereranyije n'abatagerageza, ariko kandi nta nyambi buragahonze, twovuga ko tubikora neza cyane kurusha. Ariko kameme harimwo agahenga. Urumva imyaka 5 igiye kuba manda hano mbwira manda y'imyaka ingahe mu kuyobora community? Manda ubusanzwe ni imyaka 2. Ubu rero ntamba ndayita ko ari manda ya 3, ariko umva baguma bakwizera bakongera. Abarundi ntaco dupfa baranyizera. Manda zose ushaka ushobora kuzikoramwo nta kibazo, kiretse wumvise nyene tuzobihabwa n'amajwi. Tuzobihabwa n'amajwi muri uyu mwaka nyene turafise amatora. Ubwo rero tuzoshira aho intaha izobishitse. Ego. Okay. Ico gihe rero maze murongoye community y'Abarundi hano muhagaze gute? Wovuga ko ibintu bihagaze gute, bimeze neza canke muri rusangi wotubwira community y'Abarundi hano yifashite? Muri rusangi mu community y'Abarundi ngaha muri Queensland irifashe neza. Icambere mpere kwijambo na gumye mvuga guhera mu ntango y'ibiringo twagiye dufata kurongora ikintu bita umuryango w'iteka. Ubwo rero umuryango w'Abarundi ngaha muri Queensland ndabona yuko harimo iteka, ariko kandi harimwo ugufashanya no gushigikirana. Ari naryo jambo duhagaze ko muri uyu mwaka, ugufashanya no gushigikirana.
hanyuma ibigenda bitoroha n'abantu kudahuza kuri bimwe vyama bihari ariko kandi tuributsa abarundi bose yuko intibagira itabana ivyagenze n'aba abantu baravyibagira bakaramiriza bakaja imbere ego hari abantu badakunda gusobanukirwa kenshi izi communauté zacu bumva ngo turi mu Buraya turi Australia sinzi turi Canada turi he mugavuga ati communauté z'abarundi izi communauté zacu zifasha iki nk'abarundi inyungu bazivanamwe nizahe kuba dufite ama communauté yacu yafise n'ubuyobozi buba buzwi muri leta ni byinshi icambere cyo hariho irya sense of identity ndabikoresheje mu rurimi rw'icyongereza kwiyumva bo muri bo no kwiyumva bo muri bo ubwo abantu benshi nubwo tuvuga ati tuba muri Australia ariko benshi ijambo riri hagufi yabo nuko ari abarundi mu barundi baraha nubwo tuba muri Australia ijambo riri hagufi yabo mbere naho twoba ari benshi bamaze kuronka ubwene gihugu bwo kuba ari abanya Australia baraciyumva yuko ari abarundi kubw'ivyo kwisanga muri mu muryango ubahuza mwebwe nk'abarundi mufise mwakomotse mu vy'ukuri bituma wumva yuko ufise iyo ukomoka ico ni cambere mbere nyamukuru ariko ica kabiri ni bo bantu usanga musangiye imbono uko mumva ubuzima n'ibibazo muhura musanga bisa n'amahigwe yo kugira mutera imbere musanga aribo mwohanurana nyene bo musangije ico no kwita ivyo muzi ivyo mwemera kubw'ivyo iyo mwisanze hamwe biguha agaciro ko kuba uri kumwe na bene wanyu abo muva hamwe kubw'ivyo mukaba mwoterana intege mu rugendo rw'ubuzima muri kino gihugu gishasha yego cyane ubwo rero inyungu zo kugira communauté ni nyinshi harimwo ukuba twogira ijwi ribumbiye hamwe mu gihe twoba dufise ico dutura uburongozi bw'igihugu ariko kandi nk'iyo tugize ibibazo bisaba gutabara hariho ijwi ryo gufatanya hamwe kugira ngo dutabare uwo muntu duciye mu muryango umwe rero kurya n'abantu boba uko umushinga ntahe yobaho n'umugore yobaho n'umwana yobaho bari ugutandukanye ariko iyo babaye umuryango harakarusho nico kimwe rero n'abarundi natwe iyo umurundi wari wese ari ngaha nkawe bwite hariho agaciro yiyaka ariko iyo twibumbiye hamwe nk'umuryango w'abarundi ekada ni iteka n'igitinyiro mu ndongozi zo muri iki gihugu baraheza bakatwumvira yego muca mukorana gute n'ubuyobozi bw'igihugu ubuyobozi bw'intara dufata duhiriwe duhishize muri Australia ni kimwe mu bihugu bisanzwe vyubaha cyane abantu kuguma bubahiriza agateka n'imico yabo yaho bakomotse ubwo rero uko dukorana barabizi yuko abarongozi ba makominote barafise urwego rwabo barimwo kubw'ivyo iyo habayeho nk'ingingo leta ifata canke nk'imfashanyo leta igira igomba gushikiza abo bantu baba bafise ukuntu bamenya uwo bitura mu kugira ico babajije mu ntererano yo kugira ngo iki gihugu kigende neza ariko kandi niyo bagize ico bafasha bararonka uwo bacako kugira ngo iyo mfashanyo ishikire abo iraba mu gihe mwatangura kuyobora communauté mwari mufise imigambi mwashira imbere yo kuzofasha abanyamuryango imigambi yanyu yari yahe kugera ubu muri izi manda zingahe mumaze mutwaye mubona bigeze ku rwego rungana gute mu vy'ukuri sinohava nemeza neza ko uko twabiziga ariko twabisanze mbere ni migambi twashize imbere sinohava nemeza yose ko twayishitseko ariko ku rugero rutari rubi ndabona ko hariho icizere ko bizogenda neza icambere cyo tugitangura kuja muri aya mabanga hari ukuntu uba witeze yuko abantu bazokumva bakakumvira bakakugamburukira hanyuma mugatera intambwe muje imbere ariko nk'imanda ya mbere uyimara nkeka ari
ugukwegana uguharira ukugerageza ko bitokunda hanyuma Imana yagufasha hakagira bamwe Imana yategekanyije mukavyumva kumwe abo rero bakagufasha kwegereza babandi bari banse kwegera ubwo rero ari babiri ari batatu mu buke bwabo usanga benshi bagiye begera ndakweza abarundi bo muri Queensland mu vy'ukuri benshi muri bo abo no kwita yuko ari abantu batahura benshi baritabiriye ibi bikorwa vya community y'abarundi ngaha muri Queensland imigambi rero twagiye dushikako simike nko mu bijanye no kwigisha abana ururimi rw'ikirundi twarabikoze kandi byarashitse ku ntambwe ishimishije n'ubu kandi biracabana mubigishiriza mu mihira canke mufite aho muhurira ubwa mbere twari dufise amahoro dukodesha atandukanye ariko ubu kuyi ntambwe dukoresha n'amashure asanzwe nyene bigishirizamo ugasanga turiko dukoresha arya mashure asanzwe abana bakitaba nyene abana bakitaba nkuko nabivuze ni vyama vyoroshe hariho abavyitabira hariho n'abandi bateba kuvyitabira kandi biva ku bavyeyi birumvikana biva ku bavyeyi kuko imyumvire iratandukanye hari abateba gutahura ariko iyo ugumije ku mwanya muremure baragera igihe bakabitahura ego okay nta yindi migambi nk'umugambi umwe cyangwa imigambi ibiri hariho imigambi itari mike novuga twari twagerageje kushira imbere imwe yaroraniwe mu gice cayo hariho n'iyindi novuga ko itaroraniwe nk'ibintu vyo guteza imbere imico kama nko kwigisha abana intambo z'ikirundi ingoma abahebera turabibandanya bikitabirwa bigura intege ariko bikagenda hariho amahuriro rusangi yo guhura kw'abatama turabibandanya hariho imikino itandukanye y'abakenyezi ndetse kumbure n'iyugwaruka biraba umupira w'amaguru tweyaderaide turakomeye muje igihe cyose mwaje twarabatsinze mu by'ukuri uwutemera gutsindwa aba atonahiganwa Adelaide turabemera ku mupira w'amaguru mu by'ukuri muri seruka rukambye mu nkino hafi zine Adelaide imaze gukina na Brisbane mwadutsinze rimwe gusa twabatsinze rimwe rizima kirya gihe rero ndagufitiye amakuru kirya gihe je narakina none rero kuva mvuyemo ariko namwe Peter yavuyemwo ndumva mengo ntibizohava biborohera twe turafise abakinyi benshi ego natwe nta iritarenga ntawo ritera ingata mikangara ya Queensland murabona ko muriko muranteza isoni mugerageze igikombe twagitwaye n'undi mwaka tuzogitwara twe turakomera ndonkera umwanya wo kubakeza mu by'ukuri nubwo vyaboneka yuko ari muri Adelaide ariko barya rurya gwaruka rumaze gutwara igikombe nanje naciye ndavyiyitirira kabisa kuko usanga ari iteka turabakeje amwese abakinyi b'amaguru harya muri Adelaide turabakeje ndabona umwanya uri kuri atujana reka dukomeze rutere tuje imbere ego nta bibazo mubona community hano ifise nibihe bibazo bikuru ubona bikunze kuba bigorana kubera ko iki gihugu ari gishasha abantu baracagerageza kumenya uburyo bwiza bwo kubana n'abandi muri iki gihugu hanyuma no kugera ku iterambere rusange abantu basa no kumengo baramaze kumenya gato ibijanye n'iterambere bwite ku muntu ku giti ciwe ariko kumenya ingene twokoresha iterambere rusange kiracatugora turi hamwe biracatugora ari naco gituma
benshi usanga batitabira ibikorwa vya community uko batumva akamaro kavyo kandi atawasaba umunyu atawasaba isabune mengo asa n'uwikwije acabona kumenga ari yikwije acabona nk'uwikwije akabona kumenga ntakeneye aza kuvyibuka agiye muri sentare bamusavye ati dukeneye ikete ry'umukuru wawe wa community nihaca telefone ati perezida ibi nibi umwana we wagize kibazo nihaca mbwira perezida ibi nibi nihaca amenya kumbe birashoboka nkaba ntikwije nkuko navyibaza ubwa mbere rero mumenye ko ari inyungu nyinshi ari naco kibazo nyamukuru dufise abantu ntibaratahura birumvikana yego ikibazo bikunda ko ikibazo nyamukuru kiri hose ariko turakunda kubona mu ngo bikunda kugorana kandi ugasanga mu gihe ingo zitameze neza na community ntimera neza n'igihugu ntikimera neza muri rusange hano ngira ngo mu bijanye n'ingo muri Queensland muhagaze neza kari mu mpene niko kari mu ntama muri Queensland natwe nyene bisa n'ibindi vyo ikibazo c'ingo n'imiryango nibaza yuko ari caduka kiri ku isi yose ariko natwe turafise uko turiko turahangana naco hari bigoranye ariko hariho kandi nivyo tuko turakora mbona bizohava ariko turi Afrika umenga tukiri Afrika umenga ingo byaragendeka niki kivyica tugeze hano bipfira he okay nibaza yuko ari kwa kundi kuba mu mahanga nta muyomba nta marume nta niwe marume nta urya muryango wagutse wahora ufasha umuryango mushasha kwiyubaka aha rero nta muryango wagutse uhari mengo turiko turima mu mishike turiko nkaho mengo turiko turagerageza ubwa mbere rero ico cyo kubura uwo muryango carateye ikibazo usanga umuntu ariko ahanuza umuntu nawe nyene atizera yuko ahava muhanura vy'ukuri kandi nuwo nyene ariko arahanuza ivyo amubwira sivyo kuko nawe nyene atanamwizera gaca usanga rero turiko natwe nyene tubarongozi b'ama community canke n'abarongozi b'amashengero turiko turahanura ariko uriko hanura ikibazo n'ico wabariwe sico ico ni kimwe mu bituma ingo n'imiryango bitoroherwa ariko kandi nkuko nawe nkekubizi umwanya muri kino gihugu dufise ni muke cyane kandi umuryango ukwiye umwanya wo kwicara hamwe no gutorera inyishu ibibazo hagati y'umugabo n'umugore hagati y'abavyeyi n'abana dukeneye umwanya rero ino urazimvye nturi kuraboneka kubera mu kwiruka n'iki kwiruka na renti n'ubuzima bwo ngaha ivyo rero turiko twirukanka n'ubuzima kandi turiko turabusiga inyuma kuko ubuzima wari umuryango nyene turiko twirukanka n'ubuzima bwo kuronka amaronko ariko kandi dusize umuryango ari wo wari kirumara aho hantu Imana yodufasha tukahakora igikorwa ciza twoba turamiye byinshi hari abandi bakunda kuvuga ngo ikibazo gusanga ari amafaranga urabona kera muri Afrika twara abakene no tugeze hano dusanga hari amafaranga ugasanga nayo nyene ngo yakunda kuba ibibazo yuko ni muntu mbere kuvuga yuko kuba twarose amafaranga ariyo yatumye amafaranga tuyaronza yatuma ibibazo bica bibazo ego nta sinobiharira ivyo hariho ubwoko bw'abantu bategwa ibibazo n'ubukene hariho n'ubwoko bw'abantu bategwa ibibazo n'ubutunzi bivana n'ingene umuntu ivyo ashoboye kwakira n'ivyo ashoboye kwihanganira hariho nk'abantu mu bukene baca bafatana bakagwana n'ubukene abo bantu bamenyeye gufatana mu nda mu bukene hari igihe bataba bafise irya ngabire yo gufatana mu nda no mu butunzi ugasanga mu bukene ho vyoba mitende ariko muri ubwo bukene baburindiririyemo bavuga ati icompa nkagira ico nifashisha noba mpise rero abo bantu nibaza yuko aribo bariko barahura n'ico kibazo ariko kandi reka mvuga aka kantu hari inyigisho hariho n'intambwe umuntu acamo ku buryo niyaronka ibintu azobazi kubihagaramo neza abantu benshi turi ngaha muri ibi bihugu twaronse ibintu
atanyigisho zo kubihagararamo neza dufise. Ni nko burya rero ni nko gufata imbuga itukayiha umwana naha mu ntumbero aba afise atari gucumita mugenzi we ariko kuko ataramenya gufata imbuga ita neza ikiba ico mu Congereza bita hazard. Rero ubutunzi dufise na kapasite yacu yo kubujera mu mitwe yacu ntuhave wibaza ngo birangana. Hari umuntu muri konte yiwe atunze ariko mvuge ngo mu mutwe wiwe hariho ubukene n'ico gihe biratera umudurumbanyo. Ariko akunda kuvuga ngo n'ugwaruka ngo ntirutegurwa neza guhinjira muri izo business z'ubukwe rutateguwe neza kuko turataha ubukwe mugabo nyuma y'imyaka 5 kumva ngo karabaye bwaravuye. Mu vy'ukuri ucuvuze nico dutahira hama nziza tugatahira decoration zimeze neza ahubwo ubukwe bwiza dusiga tubona ni kuri Instagram ucuvuze nico ariko ikibabaje ni tugaruka kuri ca kindi abana bakeneye umwanya mwinshi. Abavyeyi tumenye ko abana dukwiye kubaha umwanya mwinshi. Niba bagiye mu mashengero bahaba umwanya mwinshi. Reka mvuge aka kantu muri Afrika wagenda ku ishengero inyigisho wagenda no kwishure inyigisho kandi bakakubwira n'ivyo ukwiye gukora. Hanyuma yewe hafi no kukazingira n'amaseminere yo kukazi yaraturembeje menshi ariko muri iki gihugu twashitse mu gihugu bimeze nkaho umengo nta numwe abwira umuntu cyo gukora. Ni nkaho umengo buri muntu bafata akazi cakora. Rero urugwaruka babijamwo nyene mu vy'ukuri sinzi neza ko babazi ivyo bagiyemwo baba bagiye gusa guhiganwa yuko umwe biganye mu ishure yamutanze gukora mariage. Ariko rero nishakira ikibazo camwe ko barongozi b'amashengero n'abarongozi ba community sinobiharira impingira cari ndende turakwiye gushira mu mwanya mu vy'ukuri intoka abandi nyinshi imbere zingarukako na cyane ko nakubuye ko mu burongozi bw'ishengero ndimwo ariko kandi no mu burongozi bwa community nkaba ndimwo. Ndabizi neza ko dukwiye kandi dufise igikorwa kinini cyane mu gufata umwanya n'abana. Uwo bazaba abana bubaka babigisha inyigisho z'ubuku umwanya ungana gute kuko turazinanye ngaho umwanya. Harahandi umva ngo babigisha amezi nk'atandatu ariko hani wacu sinzi ko biba. Oya aha n'indwi zitatu Lena yo gutwara imodoka niyo biga umwanya muremure ariko ntibamenye ko umugore agoye kurusha imodoka. Cyangwa umugabo agoye gusa umugabo we waruta indege umugabo aruta indege kuko umugabo yamenyereye yuko mvuze muri Afrika ugaca muzana ngaha avuze abatanze commentaire. Hariho kuvuga akaba ari itegeko no kuvuga gusa akaba ari commentaire. Ni comment abantu bagiye kuvyiyumvira ko nibisanzwe. N'umwana ako kantu ndakandi commentaire. N'umwana nta gutegeka ni commentaire. Mwana ubona guta amasaha yo kuja kuryama ni commentaire. Akeneye aravyumva ndakeneye ntavyumve kandi nta nakimuri bukora. Utamufashe nk'umugenzi kujya avuga ati rya comments urya mugenzi urya mujama wanje ni sawa. Ukoresheje ca gitsure ca hariya aha ntigikunda usanga wagirijwe child abuse kandi na discipline utarayitanga. Ego ibintu bya kino gihugu rero ntivyoroshe. Ntivyoroshe na gato. Nico gituma dukwiye kwemera ko ivyo twari tuzi byari byinshi kandi byari byiza bivanye naho twari turi. Twemere twige hano twicarane tuvuge duti igikora nikihe ikitariko kirakora nikihe. Rero urumva ko izo zose ni za nyigisho dukoresha kubanza kuraba ikiko kirakunda nikihe itariko kirakunda nikihe. Iyo turavye mu yandi makominote urasanga ugwaruka ari bibazo. Usanga kabisa ugwaruka rwongana na polisi. Mara ibiyovyabwenge inzoga nyinshi banyoye baborewe bagwanye batwaye imodoka baborewe. Urumva handi kuba gufata abana batarakwiza imyaka bakabafata ku nguvu ibintu nk'ivyo. Hano muri kwinizendega muhagaze neza mwe. Youth crime nico mu Congereza bacita youth crime ibibazo vy'ugwaruka ni sino reka simvuge ku isi yose ntavyo nzi cyane ariko kuri Australia no bivuga ko ndabizi ni national
ni national concern. It's on national concern. Ni kibazo kiko kiraba Australia yose. Muri Australia twe twahora muri Queensland twahora dutwagwa n'umugambwe wa Labour. Ariko mu matora heruka ahanyene mu kwicumi ku mwaka uheze Libero yabatsinze. Libero yatsinze Labour ku kintu kimwe gusa. Yavuze ati twe tugiye kwijukira ikibazo cha youth crime. Ikibazo c'ugwaruka aya makosa bakora. Mushamura baha amajwi. Bace baronka amajwi, bace batsinda. Bisobanura yuko buri muntu wese arazi ko youth crime is a national concern. Ico rero nuko abantu gusa badasubira inyuma ngo barabe ibintu ni nka bibiri. Icambere ni systeme iri kirabituma. Systeme y'iki gihugu. Systeme y'igihugu, systeme y'isi. Ni kubera ko abahora bafise ijwi ryo kuhingura uruganda rw'umuryango rw'abavyeyi. Abavyeyi rero baca barabima, nibo bafatiye ya mbere. Abavyeyi baca barabima ijambo. Kumwe bavuga ko dutanga comment. Dutanga comment tutagitegeka. Ubwo rero abajejo systeme ntuhave wibaza ngo ntibazi ico bakoze. Abajejo systeme barazi ico bakoze. Barazi ko bayimye umuvyeyi ijambo baratwiciye abana. Niba batwiciye abana batwiciye akazoza. Ico dukwiye kukimenya. Twere dukwiye guca tumenya guhindura umukenyoro. Aba bana twicane nabo tubabwire. Kera twarategeka. Ino ntidutegeka. Ariko wabishizeho ntuhave wibaza ngo nawe akwipfuriza neza. Tuganire nabo tubereke. Emera tuganire nk'abajama basi. Sinzogutera igitsura. Tuganire nabo bano bana kuko abavyeyi nabo baciye biranda nubundi turavuga ntibumva kandi nanje mba niruhiye mvuye ku mashifti baca bararekerana abavyeyi barekeranye kandi ari go ruganda rw'umuryango youth crime zotegezwa kuduga kuko umusore acatangura kwironderera inzira ziwe zo kwishura ibibazo byinshi afise nawe nimba ari ingufu ziwe aca zikoresha uko agomvye usanga yadurumbanije byinshi kuko ntiyumvise ya mpanuro y'abakurambere y'abavyeyi biwe. Aha rero systeme yarabikoze hanyuma abavyeyi turavyuhira mu kuvyonona. None abavyeyi dukora iki? Abavyeyi ico niko ndavuga ni ico guhana, guhanura, kuvuga no kwamizako. Ariko tugabanye agashavu, tugabanye ugukankamira. Ivyo vyarakora iwanje nivyo vyandeze vyarakunze. Ariko jewe n'abana banje none tubabona ngaho. Ndabizi ubu turicara mbere urabona no mu bikuriro baraturuta. Ubabona? Ubwo rero turicara tukavuga duti ati rero mujama wanje ugatanga comment. Tugatanga comment ati aka idea ukumva gute ukamuganiriza mu bugwaneza. Igitsure ntagitinya ukumukankamira akukubise wewe ari ukuntu akwishura gusa. None akoresheje nk'akajambo kamwe k'igitutsi k'icongereza nkucugwana ishavu ryawe ricari kuduga ngo nta mwana yishura uko. Nawe ivyo bari kuravuga byose ucushavura utarashikana message ubunaniwe urugamba. Rero tugabanye ishavu, tugabanye gukara, tubaganize nk'abagenzi. Ikindi naco twamizeko. None umuvyeyi turuha gute? Kuko umwana wese nk'akarura atarakwije imyaka 18. Mfise benshi vraiment mvuga abandi naje niraba ndabafise. Ufise bangahe gute? Mfise abana batandatu. Bose nta numara kwiza 18. Kandi nabandi baracaza. Ico ntago mandere mfisa. Ico novuga ntituruhe. Mubwire ejo abisimbe umwibutse. Kandi ntumwibutse wapanitse. Mwibutse navuze va kuri telefone. No kubarongozi b'amashengero uko nyene. N'umurongozi w'ishengero kandi ugize n'ico nyibutse. Uko gutukana mu mashengero mugabanye. Indiane zo mu mashengero. Indiane mu mashengero mugabanye. Ukwigisha so gutukana. Ukuryana mu mashengero ntaco biriko birafasha. Ntaco bizotwungura nta. Yewe amashengero menshi ya batanu ntaco ariko aradufasha. Muze tugabanye ishavu,
mbe nkoresha ijambo riye muganye n'inyota yo gukunda uburongozi hanyuma mugabanye n'izo ntambara kuko nibiduhanze mu ngo zacu zonka n'urugo rwawe urazi ko ari kibazo none n'ishengero ryoryo ngo mubanze utwaze buhoro tuganire nk'abajama kurya zirya formalite n'ubutegetsi bwahora bukunda gukora hari iwacu burya bivanye naho n'igihugu turimo birakunda ni vyiza aha bene data muze turabe uko hano bikora tuganire tuje hamwe tuganire mwijwi rito twige strategy twige amasenariyo twige ibibazo turiko turaca mu ko abantu benshi baramaze imyaka itari mike muri iki gihugu turabe aho twagumye tuzunguruka hatariko harakunda nahaye uko twaje tubizi twarabigerageje mwabonye ko atamusaruro mwinshi byatanze none nta kuntu twohindura rero duhindura umukenyuro none muri Adelaide mwatanga udutsinda ibitego gute mwahindura umukenyuro none rero n'abakozi b'Imana duhindura umukenyuro mu miryango duhindura umukenyuro umwe muri iyo mikenyuro ndiko ndabutanga nka suggestion naje ntanga commentaire niko natanga oya sintegeka hanze commentaire twumvikane nabo twitwa ko turongoye ibiganiro byinshi tubumvirize hanyuma twigire hamwe umuti urama na kare umuti urama utegerezwa kuba nye n'ikibazo yabigize mu ruhare birumvikana muramumva ni President Desire ariko yaduha impanuro zikomeye cyane kandi tugana no ku musozo President Abarundi murongoye hano iterambere mugeze ko rimeze gutera aho muri Adelaide turafise Abarundi usanga baza bafise amabutike abantu bafise amasalon de coiffure kandi manini hano muri Queensland bimeze gute ko nabuza hano ni imosherezo no munsi ugenda utabaza ugasaza utamenya oya bambwiye ko hari amasaro mugabo sa y'Abarundi byaciye bingora bo hariho amasaro y'Abarundi hariho umushinga ntahitwa Donatien arafise salon de coiffure ntamwera muri garage oyaye indi salon de coiffure imeze neza cyane yo iri muri Slax Creek imeze neza cyane hariho bo ni ntabeshe uwonzi yoba ari umurundi afise salon de coiffure yiwe nuwo nibutse nari ngoga abandi bo hariho abanyarwanda hariho abanyamurenge nabo nabiwacu rabumva ko batari kure bafise amasalo de coiffure bo hariho abafise ama boutique amashopu kabisa amashopu ingazi wacu z'ikinyafu oya irya yiwanyu mengira iracari ahantu umuntu yogenda agashopping ingazi wacu z'ikinyafrika mu Barundi irya nabonye muri Adelaide ndayita imfura irya ni imfura tugeze kure kabisa murabe mwese mwimukire hariya ego tugeze kure cyane twarabasize oya aribo nk'umuntu ibiciro vy'amazu ngaha muri Queensland byo babibangamiye no mubwira ikimukira muri Adelaide ariko agishoboye kuriha rent zo ngaha akibishoboye aha ni mu gisagara ka Membe hano mu bakure na kure umuntu agenda iminota 40 isaha ugira ashikira umuntu kweri oya byavanye niyo wavuye none we hariya muri twe twibera ahantu hamwe twese turatuje kabisa ego muri Elizabeth na Sosibu ego no muri Queensland nibaza yuko atari bibi ariko kandi hari iterambere twifuza gushikako tutarashikako ivyo nk'ibutike nibaza yuko ntirirage amabutike hariho nka Desire Nsabiyumva arakunda kuba yashize ibintu hariya kuri groupe za communauté ariko nawe nyene sinibaza yuko aragira butike muzeye itabutike urondera ikibanza nyene eko ega benshi bakwe parente uko biga bibanza byo kudandareza musanga bizinze ku karente abacipanga baba bacipanga ariko ni ko kakamaro ka community turiko turavuga abo babegereye mwe mubizi murabaterera imfashanyo y'ivyiyumviro no kwereka inzira aho boca ivyo nyene ubibagiye kubibaza umuzungu agakubita kimwe bita consultation fee kugira guha makuru nkayo usanga
baguciye amahera menshi utokwikura kandi mugenzi wawe yaguha ukayita ngo ni wa wundi umwe dusanganywe akubwira ako niko kamaro kukubana neza ego sawa Desire hariho diaspora bavuga diaspora y'u Burundi turafise umuyobozi wa diaspora ku rwego mpuzamahanga yitwa Samuel baheruka gutora muri uyu mwaka urangiye hari ukuntu community y'abarundi hano ikwana na diaspora canke muri igenga diaspora ntaco bibabwiye canke nta ntererano mufita ku gihugu cacu cy'u Burundi Jen ubwanje bwite namaze kugirana ikiganiro n'uriya murongozi wa diaspora Samuel kandi mu byo twaganiriye harimwo no kuraba ingene twogera gushiraho uburongozi bwa diaspora ndundi muri Australia hanyuma twashiraho ubwo serukizi bwa diaspora ndundi muri Australia mu ico gihe bikaca byoroha kuza baravugana n'uburongozi bwa diaspora ndundi ku rwego rw'isi kwa nyakubahwa kwa Samuel mbese ndamwibagira indi Samuel Ndahiraja kwa Samuel Ndahiragije mu ico gihe nibaza ko biri mu nzira zo gutunganywa aho nibaza ko ndakwishuye n'ingene dukorana uko dukorana nuko nyene turiko turafata amakominote mu ntara zose hanyuma dutore dushireho uburongozi ku rwego rw'igihugu ico nitwagitunganya nibaza ko azoba ari intambwe nziza ku rwego rwa Australia nubwo bitoroshe ariko byanse koroha uyu munsi ejo na hirya ejo bizokoroha hateba iciyumviro hanyuma iciyumviro yo kije naho kiragwanywa amaruhira bakigwanya bagatsindwa nuko Imana yagovye ko bizokunda ego reka tugane ku musozo Abarundi hano muri Queensland akajambo kanyuma mbo babwira ko bakahe abarundi bose muri rusangi muri Australia akajambo babwira ko bakahe nibaza yuko kwigabura no kugwanyana ni n'urukino rwataye agaciro ntaco bikimaze uwibaza yuko hari ikintu gishasha ufise mu kugwanyana mu kwigabura ibice mu kuvuga nabi mugenzi wawe ivyo mvuge nti vyaturambiye biriko biradutera ikirungurira amashengero menshi yo ni sawa mugabo oya hano hose oyaye nimba bitariko biradufasha gushika kwiterambere rirama mumenye yuko ikigwanisho satani nyamukuru asigaranye nukubuza abantu gukorera hamwe kudushamwe ibice ego ikigwanisho satani asigaranye muri kominote no mu mashengero je sinansa amashengero kutaba simvuze ngo ishengero ribe rimwe oyaye ariko kandi urabe ivyo bice muri ko muragabura mu vy'ukuri birakenewe hari ico bitwungura hari ico biriko biratwungura ni usanga amashengero imyizerere imwe amakorasi amwe inyigisho zimwe none ariko ntimushobore kuja mutandukaniye he none ko atashengero nzitazotera muzokumvikana kuri vyose nta shengero muzokumvikana muri vyose nawe iyo ubutwaye mu minsi hari ico mutazokumvikana none duce tugire yindi rero ijambo rimwe warumbwiye mutama noshikiriza kwigabura ibice kugwanyana kuvugana nabi n'urukino rwataye agaciro ikigezweho niki gushigikirana no gufashanya muri vyose kwihanganirana kugira ngo turabe ko twotera imbere nakare bituraba muri Australia ni vyinshi cyane hanyuma niho tuzobona gutera imbere murakoze watubwiye kuri umukozi w'Imana tubwira aho usengera kugira ngo nimba mufise n'imbuga nkoranyambaga abantu bagende babakurikirane barabikorwa byanyu basi nsengera mu ishengero rya Free Pentecostal Church of Australia Free Pentecostal Church of Australia Free Pentecostal Church of Australia kuri Facebook no kuri YouTube mu mfunyapfunyo ni FPCA kuri Facebook turahari no kuri YouTube turahari yanditse mu iryo zina cababona iryo zina ryanditsemwo iryo shengero kabisa uzoca uribona eko turagushimiye cyane Desire ku mwanya mwaduhaye Imana iguhezagire cyane turashimiye nawe mwakwirikanye ibiganiro byacu urubuga rwacu The Story Room TV wowe utarakora subscribe kora kuri subscribe kugira ngo umuryango wacu ukomeze waguke n'ibindi biganiro tuzogera ducisha ku rubuga rwacu muzogene mubibona President urakoze turagushimiye murakoze Imana iguhezagire cyane mutubasabe mugire subscribe kuri Story Room TV.